Imana ishimwe cyane. Urumva ko iki gihugu aho kigeze niyo kija ari iterambere ridasanzwe, kandi iterambere rimwe rizoba rurangiranwa kurya nyene 2040 igihugu cifashe, 2060 igihugu giteye imbere. Ariko ibyo byose kugira bibe tubishikeko n'abacu babishikeko, bibi byabasamuragwa tubiraga bacu nabo babiraga babo, nuko dutegerezwa gutahura ko Imana twayishize imbere, ntibibe mu majambo gusa, bibe mu ngiro, kandi uwo ari we wese abyiyumvemo, yikebuke ave ibuzimu aje ibundu. None abatoba babuza gushika kuri iyo nshingano ni bande? Ngo hariho umuntu mu buzima bwiwe yari yatoranye umwuga wo kwiba, kugeza aho yangaja abakozi bamufasha kwiba, bakiba bakayogoza. Hanyuma iyo bibye yarayobye abantu ikirari, akarangaza bibwe, akabaryanisha, akabateranya, aho gukurikirana amakanda y'ibyabo bakaguma basubiranamwo, nabyo bikaba biragenda. Uwo mugambi waragayitse, abantu barabura yo bacira nayo bamira, bitura umwami bati nyabuna ibintu byayoberanye, ibintu biribwa tukabura irengero, bitewe nuko hari abo dufata bakarekurwa, abandi twafata bakafata ko ari bisanzwe. None ubwo busuma bwarengeje. Umwami arabyiga ko n'abahanuzi biwe ati kugeza ubu nta kigongwe. Umuntu afashwe yibye inka no kumunyonga, ariko afatanywe itonga. Umuntu afashwe azishoreye nuko nyene, umuntu afashwe aziyanga nuko nyene, uwufashwe azinyegeje ahantu mu kigunda si kizima zifatanywe nuko nyene, bace banyongwa. Abantu rero kubera iryo tegeko bace bahaguruka baja mu byambu, barabasaka, barabahiga hirya no hino, barabatora n'amatonga bayafise, barabashengeza. Bamaze kubashikana ngaho, abantu bene kwibwa bakoranye, batabona ibo badutembeje, batabona ibo batumye ibicaniro bisiba, bati nibacibwa urubanza. Mu mategeko rero barabaha ijambo, bajya baravuga bati nyakubahwa bacamanza, twebwe nibyo mugire mutunyonge, ariko umushefu wacu ategura imigambi akanayishira mu ngiro, mutamuzanye taco muzoba mukoze, mbere tuzoba turenganijwe. Barabisigura uko ameze, uko asa, nuko yambara. Yaciye aronderwa, baca hirya no hino baramurondera, batako baramutora. Bamushikanye muri icyo kibuga, abantu bavugirije induru rimwe bati uwo nibyo, aho yarari wacu bwakeye dusanga ikiraro cogejwe, bwakeye dusanga igicaniro casivye, uwo niwe nta kundi. Bati rero uyu nyene niwe duca duherako. Nawe ati mpa rya jambo rya nyuma numva muhora mutanga. Ijambo baciye barimuha, ati mfasha munsubiriremwo itegeko ry'umwami. Bati umwami yavuze ati abazofatwa bazishoreye no kunyongwa, abazofatwa bariko baraziyanga no kunyongwa, abazofatwa
bazinyegeje mu kinywabi no kunyonga. Babanyonge bose, uwo ari we wese yafatanywe itonga anyongwe. Ntabara rero mumbwire, umuntu abantu bavugirije urwamo ngo arimwo, wewe byanditse he ko nawe nyene muca mu munyonga? Abantu abagabo barabura yo bacira nayo bamira, baterega ibyavuze n'ibyo. Mugabo n'umusuma kandi n'umukuru w'abasuma, baca bahitamwo yuko uwo atanyongwa, kuko ntibosubira kugora umwami ngo naryo narishiremwo. Mugabo baca baravuga bati, ko ari umunyamutwe yategura icyo kibi gutyo, reka rero tumubuze ntasubire gutegura icyo kibi. Baca bamuronderera inkofero barayimwambika, bamuronderera jire, ubu zisigaye zitwa jire, kare zitwa inusugoti, bamwambika iyo jire. Mugabo kuri irya nkofero bandika ko indome zibiri u na we, no kuri irya jire bandika kuko nyene ngo u na we. Bamaze kwandika ko izo ndome, baca baramubwira bati, genda uzogwa imbere, niwahirahira ukazikuramwo uzobugire wiyoberanye, abakubonye baraca bakuraho. Nawe yarazigumanye, aguma zambaye, arenga impinga arenga iyindi, kugeza ashika mu kindi gisagara cakure yiberaho. Ariko agenda ku muntu bamubwiye ko ari umuhanuzi muri icyo gisagara, ati nyabuna nyabuna, je narakiriwe urwo gupfa, n'izi mpuzu nambaye abantu bambonye babizi boca bangandagura. Ati byagenze gute? Amubwira ku muriri ati, rero niwihindure ufate ingingo yo kuba umuhanuzi nk'uko kwanje, uje urigisha abo ubonye batari mu bintu byiza, ubaganirize neza, ubagorore, ubigishe, ubafashe kugira ngo bave ibuzimu baje ibuntu. Ibyo niwabikora gutyo uzoba utoye inzira. Nta minsi yahaciye rero, ariko arabikora nk'uko yabibwiwe. Aje abona abantu batanguye kumwagiriza, batehe wa wundi wa musuma. Abandi bati, uyu n'umuntu mwiza, amaze igihe ngaha, yaco mu mwambika ibara. Mugabo bati, nta kubifata minenerwe, nimuze mumwagirize. Baraje baramwagiriza, abandi baramuburanira ko ameze neza. Nyuma baramubwira bati, dusigurire ibyizo ndome. Aca arababwira ati, urudome u rusigura umukozi, urudome we rugasigura w'Imana. Ibyo rero nibyo nanjye nsanzwe nkora. Abantu rero baba baramutahuye. Nawe rero muri kino gihugu Imana yaraguhezagiye, igushira ahantu nk'uko biri muri Korani mu kigabane ca 3 umurongo w'ijana na 10. Mu kigabane ca 3 umurongo w'ijana na 10, Imana ibyo itubwira ni ibintu bidasanzwe, kuko itubwira iti, yemwe abemeye, mwebwe muri hanga rihambaye. Ihanga ryabonetse ku nyungu z'abantu, kugira ngo mubahanure ibyiza, mubabuze ibibi, kandi ibyo mukabikora mwemeye Imana. Kumbe rero iki gihugu gitegerezwa kubamwo abahanuzi mu bisata byose, bagahanura kugira ngo ibyo bakora babikore barondera gushimisha Imana, kugira ngo nayo ibandanye kuduhezagira. Banyakubahwa rero, iki gihugu cavuye kure, aho cavuye nta uhirengagiza, kireka ngira ngo umwana w'imyaka mikeya. Ariko uwundi akuze yabibonye,
arabona ko iki gihugu cavuye kure kandi kiri heza. Imyaka 20 gusa ibyiza biri muri kino gihugu ntibyigeze kubaho no mu myaka 100. Abarundi n'abarundi kazi barabizi. None uwoje hakarira ngo igihugu kiragowe, ngo igihugu kirakenye, yoba yitwaje iki nimbazi ko n'aya mahoro yabonetse inkumbi iguye? Ibyo bindi tuzonanirwa kuronka ari byo turinda kuganirira tuti leta yibi. Ahubwo ingorane n'abantu dufise bitwa ko bakuze, bo kwitwa n'inararibonye, mugabo ugasanga ni babandi mu Giswahili bashobora kwitwa kipofu asiyejielewa. Kipofu asiyejielewa. Kuko umuntu avuga ngo arazi Burundi atazi byabuciye ko, atabona aho tugeze, atabona iyo tuja, uwo oye ni kipofu asiyejielewa. Ariko rero hamwe n'ivyo abahanuzi baje ku kivi bareke kubona bidoga, ngo bareke kubakebura. Mbere washaka no mu makoraniro no mu mashengero ibyiza Imana yakoreye kino gihugu n'ibyibandanya kugikorera ntitubidehe, nyabona tubivuge, abatabyumvise babyumve, abagihiga imanga babyumve yuko iki gihugu cavuye kure kandi Imana yagihezagiye umuhezagiro utagisubira inyuma. Kubw'ibyo rero abahanuzi bakore kugira ngo n'abarya ibiturire nabo tuma igihugu kibura umugisha bose bahanurwe, bakeburwe, bavavanure n'intumbero zitabereye kugira ngo umuhezagiro kuri kino gihugu tuzowuraga bacu nabo bawuraga ababo gushika ku munsi w'imperuka twibereye mu munezero utagira ukungana, kubera ko Imana twashize imbere izobiri no mu mitima yacu. Amin, amin, amin. Imana ibahezagire mwese. Radio television turakukunda cyane.